Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Mwana ndi nkunda cyane, imbere y'ishengero bashinzwe kuyobora, niwemera icese amabanga y'ukurongora paruwase ya Canda. Urashaka kurangura ibanga ryawe nk'umufasha w'abepiskopi kubw'ubusaseredoti, kugira ngo ukorere kandi urongore udatezura igihugu c'Imana, uhagarikiwe na mutima mweranda. Egome ukarishaka. Urashaka kurangura mu bwitonzi no mu bupfasoni ibanga ryawe ry'ukwigisha ijambo ry'Imana, kumenyesha inkuru nziza no mu gusigurira bose mu kwemera kwa Ekleziya. Egome ukarishaka. Urashaka guhimbazanya ukwemera amabanga ya Kristo, cyane cyane inkuka y'Ukaristiya n'isakamene ry'ikigongwe, wisunze imigenzo ya Ekleziya kugira ngo Imana ishemetswe kandi umuryango w'abakristo ushikire ubweranda. Egome ukarishaka. Urashaka kwifatananya nanje mu kwambaza ikigongwe c'Imana, usabira igihugu cyayo ushinzwe, ukagira ubwira mu gusenga. Egome ukarishaka. Urashaka kwama na naryo wifatanya na Yesu Kristo, umusaseredoti udasumbwa, yihereje se wiwe kw'inkuka itagira gatosi, ukama wihereza Imana kumwe nawe kugira ngo abantu barokoke baronke urukiza. Egome ukarishaka. Uranyemereye kwama wifatanije nanje kumwe n'abazonsubirira mu bwubashi no mu bugamburutsi. Egome ndabyemeye. Imana iyo nyene niyaretse icyo yatanguye muri wewe. Amen. Ko uhejeje kwemera icese amabanga y'ukurongora iyi paruwase, ubu nawe nucugaragaza ukwemera kwa Ekleziya uzokwisunga mu kuyobora uyu muryango ushinzwe. Jewe Patiri Vincent Nkurunziza ndemeye kandi ndemeje amajambo yose y'ukwemera kwa Ekleziya ariyo yaya. Nemera Imana imwe rudende, Data mushobora byose, yaremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Ndemera kandi umukama wa Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data ata myaka iravugwa. Ni Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco. Ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yaravyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na se. Byose byaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, kubwa mutima mweranda yingira umuntu. Yongera abamba ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato. Arababara, arahambwa, araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma yurira mu ijuru yicaye iburyo bwa se.
kandi azogaruka muri nahazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe ntizobihera. Nemera kandi umutima mweranda umukama w'isoko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamurinahaza nk'uko tubibwira Data na Mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi Ekereziya imwe nyeranda katolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera ko ibatisimu kuri ibicumuro ari imesa, babereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Niwungikanye ushire kw'indagano zo kuyoboka Ekereziya. Nishimikije ukwemera kudatezura, ndemeye kandi ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana, ibyanditswe mu bitabo byeranda, ibyagiye irahererekanywa mu buryo Ekereziya yagiye irashikiriza uko kuri, haba mu ngingo y'icese, haba mu nyigisho isanzwe kandi bikwiye ku isi yose, kugira ngo twemerwe ko kwahishuwe n'Imana. Bisubiye ndakiriye shimitse ukuri kose Ekereziya yigisha, ndakiriye kandi ukuri kuri mu ngingo imwe imwe yose mu byo Ekereziya ishikiriza mu buryo ntasubirwamo, mu nyigisho zivyerekeye ukwemera n'ivyukwerekeye imico. Bisubiye kandi ndeguriye Ekereziya ugushaka kwanje n'ubwenge bwanje, ndakiriye inyigisho uko zishikirizwa n'umusubirizi wa Petero, zishikirizwa n'abepiskopi bari kumwe nawe mu gihe cyose wigisha, naho boba badafise intumbero yo kubishinga n'ingingo ntabanduka. Amen. Akira izi mfunguruzo n'iki kidodo bikubera ibimenyetso n'ububasha n'ubutumwa uronse kuri iyi paruwase, urugururira igihugu c'Imana ingoro yayo, kugira ngo abayinjiramwo ibabere inzira y'ukuzokugururirwa amarembo y'ubwami bw'ijuru. Muze rero tumukeze, tumukomere amashi.